Umugambi wo kubaka ikigo co kwakiriramwo abanyamerika bakekwa ko Ebola ndetse n'abanduriye Ebola muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umugambi wariko utegurwa ko ico kigo cozokubakwa muri Kenya. Uwo mugambi warahagaze. Turabiravye ingene abahinga abashakashatsi batandukanye basasanguzi benshi bagiye berekana ati none ni gute Amerika yobe yatinye kubaka ico kigo muri Amerika iwabo, kuti Amerika yo batinye kwakira abanyamerika banduye Ebola canke bakekwa ko Ebola, hama Kenya akaba ari cishobora kubakira. None Kenya yo ifise ububasha bungana gute? Kuki Kenya babona umenga nibo batokwandura kubera ki ubwo bwoba Trump yagize, ubwo bwoba abanyamerika bagize, ubwo bwoba administration ya Washington yagize kugira itinye kwakira novuga abanyamerika bakekwa ko Ebola. Ubwo bwoba abanyakenya ubwo bwoba ntabwo bogira. Wari umugambi wa President Donald Trump, wari umugambi wo kubuza umunyamerika wese yahonyoye muri Kongo, muri Sudan canke muri Kenya, mugabo cane muri Kongo umunyamerika wese yageze muri ako karere kubera ko abari mu bikekwa ko boba banduye Ebola. Uwo munyamerika wese ntiyari yemerewe kuba yohonyora muri Leta Zunze za Amerika atabanje gushikira mu kigo akabanza akugaranwa confinement. Rero ico kigo cariko byari biteganije ko cari kubakwa muri Kenya. Anovuga abo banyamerika bakekwa ko Ebola cyo kimwe n'abanduye Ebola bari kubanza bagahitira muri Kenya. Ndabaramukije, aha ni kuri Parallel Cash Media. Nitwa Patrick Rusage Hatangimana, ndabahaye ikaze. Twari tumaze iminsi tubashikiriza inkuru zitandukanye, cyane inkuru ziraba ku magara y'abantu. Wasaga kenshi tuko tubashikiriza inkuru zivuga cyane kukiza Ebola, ikiza kimaze iminsi novuga kiriko gitikiza inganda muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, eka ndetse no mu Buganda. Nikiza cagiye novuga gitera impungenge abatari bake mu bategetsi b'isi, guhera ku munyabanga mukuru wa OMS eka ndetse n'abandi bategetsi batandukanye bagiye bategwa novuga impungenge, bagira ubwoba bitewe na kino kiza ca Ebola, kuko ari kiza novuga gikomeye bitewe nuko iki kiza ubundi caje mu yindi shusho, kuko caje gitegwa n'indi virusi itari menyerewe kandi virusi itaratorerwa novuga urukingo, virusi ya bundi buryo. Twarakoze ibiganiro byinshi rero tubashikiriza ibijanye n'ikiza ca Ebola. Twaragiye tubona yuko gushika no munsi nkuko ibiharuro vya OMS bivyerekana cyo kimwe n'ibiharuro vya Africa CDC baragerageza kwerekana ko Ebola gushika no munsi imaze gufata novuga Ebola ya bundi buryo imaze gufata abantu barenga 1000, nayo abarenga 250 bakaba bamaze kuhasiga ubuzima muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mugiye mu Buganda abagera kuri 19 aribo bamaze novuga gupimwa bagasanganwa uyu mugera wa bundi buryo utera Ebola, nayo babiri akaba aribo bamaze kuhasiga ubuzima. Hanini ntidushaka tuze kuyaga kwivyo, dushaka tuyage kubijanye n'iki kiza novuga ku ruhande rwa Kenya. Aha twarakoze ibiganiro byinshi, twarakoze ibiganiro tubabwira ibijanye n'umugambi wo kubaka novuga ikigo ca confinement canke ikigo co guharira ivomo canke gushikirizamwo abakekwa ko bozoba banduye ikiza ca Ebola, na cyane abanyamerika, uko cari kigo gifashwe mu mugongo, no cari kubakwa cari kigo cari kuba gifashwe mu mugongo n'abanyamerika. Twarababwiye yuko iki kigo ari kigo cari kubakwa muri Kenya, kikubakwa novuga kubufasha canke ku mitahe y'abanyamerika. Abanyamerika akaba aribo bari gutanga imitahe yo kubaka kino kigo bakacubaka muri Kenya. Kuri inkuru nyene kuri no musi nyene itariki ya 2023 uruhesha umwaka wa 2026 niho rero novuga sentare nkuru ya Kenya novuga yarengukisha icese umushikiranganje w'amagara y'abantu muri Kenya, Aden Duale. Nukuvuga bamagiriza ko novuga yasuzuguye ingingo ya sentare nkuru. Twarabibabwiye yuko sentare nkuru ya Kenya inyuma yuko umugambi wari umaze kuja mu ngiro, umugambi wari umaze novuga umugambi umaze kuja habona yuko novuga muri Kenya gira hubakwe iki kigo novuga cyo kwakiriramwo abanyamerika bakekwa ko banduye Ebola. Nukuvuga hariho novuga amashira hamatandukanye abanyakenya baciye bitwara
bitwara muri sentare nkuru y'igihugu muri Kenya bavuga berekana amakenga ko batewe ubwoba batewe impungenge nuko ico kiza gishobora kurandagata kikarenga hari ico kigo kikinjira no mvuga no mu bene gihugu mu banyakenya bakisanga Ebola yamaze kurandagata muri Kenya. Novuga ico gihere sentare nkuru ya Kenya twari bashikirije mu bigane twagiye tubashikiriza sentare nkuru ya Kenya cifata ingingo yo kuhagarika yubakwa gico kigo. Ariko rero nubwo yabihagaritse haheze ikiringo cindwi imwe sentare ifashe ingingo yo guhagarika yubakwa gico kigo twarabonye yuko haci ahubwo haza n'ibikoresho byo kubaka ico kigo novuga byerekana ko haci haza amategeko novuga avuguruza iyo ngingo ya sentare nkuru ya Kenya. Mu nyuma mbere na President William Ruto wa Kenya inyuma y'imyigaragambyo yari maze gukomera cyane muri Kenya yarashikirije novuga abanyakenya babwira yuko ari umugambi yitondeye ababwira yuko ivyo akora bizi arerekana ko hamwe ico kigo cyo kubakwa ari mu ntumbero yo gutsimbataza imigenderanire hagati ya Kenya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ukuvuga ko ibyo byaje bigaragara ko Perezida wa Kenya novuga yarashigikiye uyu mugambi. Rero bamwe twavuga y'amashirame twavuga novuga yiyamiriza umugambi wo kubaka ikigo c'abanyamerika ca Ebola muri Kenya baranageze aho batangura kuza bagiriza novuga Perezida wa Kenya bavuga ati tugerageje kuraba tubona ko wogira ariko ashira imbere inyungu ariko ashira imbere ivyo novuga inyungu novuga ko twarabonye yuko ari ikigo kizubakwa mu kayabo k'amafaranga menshi baca bagerageza kwerekana ko novuga Perezida wabo wa Kenya ariko ashira imbere inyungu novuga barekana ko yashize imbere inyungu novuga azunguka inyuma yo kubako kico kigo ariko ntiyumvira ku magara novuga canke ku neza y'abene gihugu ku neza y'abanyakenya. Ivyo twagiye tubishikiriza twagiye tubibona ingene vyagiye bikurikirana. Nkamusi rero nkuko nabimeje kubabwira umushikiranganje w'amagara y'abantu kubeko nubundi abari we abahagarariye igisata c'amagara y'abantu umushikiranganje w'amagara y'abantu muri Kenya Aden Duale yarengukishije muri Kenya mbere sentare kimutegeka ko atanu mu avoka cyangwa umushingwa manza aza angamuvugire sentare kimusaba ko ari we yivugira wenyene asigura impamvu yo kubahuka novuga gusuzugura canke ego gusuzugura cyangwa guhonyanga ingingo ya sentare nkuru y'igihugu. Rero nawe mu byo yashikirije yisiguye arasaba imbabazi yuko yemera ikosa aremera icaha aremera yuko yarenze novuga ku ngingo ya sentare nkuru arisigura aremera icaha yakoze. Mbere ni naho yacishikiriza ko uyo mugambi wahagaze uyo mugambi udashobora kubandanya mu kurindira ko novuga sentare nkuru y'igihugu yemeza ko umugambi ushobora kubandanya canke uhagarara burundu. Kubereka ubundi umugambi ngene wari umeze wari umugambi wa President Donald Trump wari umugambi wa kubuza umunyamerika wese yahonyoye muri Kongo muri Sudan canke muri Kenya mugabo cane muri Kongo umunyamerika wese yageze mu ako karere kubera ko abari mu bikekwa ko boba banduye Ebola uwo munyamerika wese ntiyari yemereye kuba yohonyora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atabanje gushikira mu kigo akabanza akugaranwa confinement. Rero ico kigo cariko byari biteganije ko cari kubakwa muri Kenya anovuga abo banyamerika bakekwa ko Ebola cyo kimena abanduye Ebola bari kubanza bagahitira muri Kenya. Ni mu gihe twagiye tubona ko mu bigano twagiye tubashikiriza twagiye tubona hirya no hino yuko bamwe mu basasanguzi batandukanye kandi se n'abahinga mu bijanye n'amagara y'abantu bagaragaje kwerekana makenga yuko bitumvikana ingene Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwazo zofata ingingo yo kutemerera abanyamerika bakekwa ko bo baranduye Ebola canke kandi se n'abagenda na Ebola ko badashobora guhonyora ku butaka bwa Amerika bakibaza impamvu novuga Leta ya Washington yagize ubwoba bwo kwakira abanyamerika hama ugaca umva ngo abo muri Kenya abanyakenya bo bagaca bemera yuko abo bantu baje wabo. Mbega ayo makenga Donald Trump yagize canke amakenga abanyamerika bagize mbega abanyakenya bo ayo makenga ntayo babona ico kiza abanyamerika batinye yuko cyo hava cinjira iwabo kikarandagata muri Kenya ho nico randagata
ibire twagiye tubibona mu biganiro bitandukanye twagiye dukora ku nkuru ni inkuru novuga twagiye tubashikiriza tubereka ingene abanyakenya sinzi bagerageje novuga kwiyamiriza uwo mugambi kwiyamiriza umugambi wa Donald Trump wo kubaka ikigo muri Kenya, ikigo cyo kwakiriramwo abanyamerika bakekwa ko banduye Ebola. Nukuvuga ko rero gushika no munsi bitewe nuko abanyakenya benshi bagiye novuga biyamiriza umugambi mbere benshi baraje no mwibarabara gushika mbere abagera kuri batatu bahasize ubuzima aho igipolisi ca Kenya cagerageza novuga gushwiragiza canke kubuza abo bariko barigaragambya canke barakora iyo myerekano. Uno musi rero nuko ibintu vyifashe muri Kenya nuko vyifashe novuga ni inkuru nziza kuri abanyakenya novuga bamwe novuga bari bigaragambije novuga bari bagize imyerekano bashaka ko biyamiriza iyubakwa gico kigo. Ni inkuru nziza kuri bo nubwo wumva hariho abahasize ubuzima bagera kuri batatu. Rero ni inkuru tuzobana tubatohoreza, ni inkuru tuzobana tubashikiriza ni kuko twarababwiye inkuru ijaye ni kenshi turabashikiriza inkuru nyinshi zitandukanye zijanye n'iki kigo ca Ebola muri Kenya. Niyo mpamvu no munsi twabigarutse kugira ngo turabe aho ico kibazo kigeze, aho novuga ico kirego uno munsi kigeze n'ingene vyifashe. No kuvuga ko ubu muri Kenya barindiriye itegeko canke ingingo ya senare nkuru y'igihugu izoheza ikemeza yuko novuga ico kigo kibandanya cubakwa canke igahagarika burundu ico kigo ntikize kigere cubakwa muri Kenya. Hari kuri Parallel Cash Media mwari kumwe na Hatangimana Patrick Rusage. Nimugira mu mwubahwe mubandanye mukora subscribe kutarayikora mu partage video muyisangiza abandi mwongere mudusangize ivyumviro vyanyu muri commentaire na Gahwane.